bwa mbere na mbere tubanje gushimira Imana yadufashije dushika amahoro kandi yadufashije tugaruka amahoro nabo twajanye. Urwo rugendo twagenze intumbero yago kwari kwitaba inama igira 9 y'ishirahamwe ry'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika biyemeje kubungabunga no gushigikira amahoro. Muri urwo rugendo twashoboye kubonana n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria nyene icubahiro Aisha Muhammadu Buhari. Twarashoboye kuvugana ku bijanye n'amashirahamwe turongoye ari opedade ndetse n'amafondasiyo dusanzwe twarashinze, turahanahana ivyiyumviro. Nk'abadukurira twashoboye kuhungura ubumenyi ku byo bamaze imyaka myinshi bakora. Hama muri urwo rugendo twashoboye kubona iryo shirahamwe je naribonye nkari shasha kwa ntaryo narinzi, ndazi ko benshi muri mwebwe na mwebwe mushobora kugitiranya na opedade. Iryo shirahamwe ryiyemeje gushigikira amahoro no kuyabungabunga. Batoye icyumviro cyo kurishinga mu 1995 hari mu Bushinwa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria aca afata umwanzuro wo kushira mu ngiro ivyo bavugiyeyo aho hari mu 1997. Aho rero bararavye bati igihugu kitagira amahoro nk'abavyeyi abana barakorwako cyane. Iyo hateye intambara abana n'abavyeyi barakorwako. Niho rero biyumviriye ubunye bati reka dusubire tunagure uwo mugambi w'iryo shirahamwe twiyemeje kugira ngo dushinge inzego. Tubiravye inama yaheruka kuba mu 2015 wumva ko iryo shirahamwe ryari ryaribagiwe. Rero igikorwa nyamukuru twakoze muri yo nama twarashinze inzego. Muri izo nzego urongoye iryo shirahamwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria niwe azorirongora muri Afrika. Duca tuvayo kandi dushinze n'umushinge wa mbere kugira ngo icicaro cy'iryo shirahamwe kizobe muri ico gihugu, na cane cane ko umukenyezi w'umukuru w'igihugu ca Nigeria ariwe yafashe ya mbere kugira ngo adutumeko aduhimirize kugira ngo duse tunagure iryo shirahamwe. Hari abandi bashaka kwiyumvira bati none opedade na miprada ari ryo shirahamwe yiyemeje amahoro ni ikihe cyatanguye canke byose byo babisa kugira ngo abari ngaha n'abatari ngaha bagende bashirutse amazinda ntibaze bitiranye ayo mashirahamwe abiri. N'amashirahamwe atandukanye. Opedade yemeje gushigikira abakenyezi n'abana cyane cyane mu guharanira amagara meza n'iterambere. Kandi opedade nayo yavutse mu 2002 yitwa opedasi. Muri ico gihe yaharanira amagara y'abantu mu kurwanya sida. Mu 2018 naho abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu bararavye bati none twoguma mu magara y'abantu gusa turi abakenyezi, reka dushiremwo iterambere. Baca baragura ricariba opedade. Icariba rero shirahamwe ry'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika ku vy'iterambere. Iyo mipreda nayo iharanira amahoro. Murazi yuko ahatari amahoro nta terambere ishoboka. Rero nk'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika twiyemeje kubungabunga no gutsimbataza amahoro umwe wese aho aherereye. Twege rero nkuko noshaka kubivuga si twe turongoye mipreda mu Burundi. Aho bitandukanye rero naho ni kuvuga yuko ifise uyirongoye umwe muri Afrika. Twebwe turi nk'intumwa y'uwo arongoye uwo mugwi. Twege tuja guhanira amahoro umwe wese ahaherereye kandi kugira ngo twuzuzanye na opedade mu guhanira amahoro n'umutekano kugira umutekano n'ayo mahoro. Kandi rero ntimwiyumve ngo duharanira amahoro n'umutekano mu gufata umuheto. Oya, amahoro murazi aragutse. Iyo umukenyezi afise amahoro mu mutima, iyo umuryango urimo amahoro, igihugu kigira amahoro ndetse no mu rugo kigira amahoro. Rero tuvuye twiyemeje ko tugiye gushigikira abo twubakanye abakuru b'ibihugu muri Afrika
mu kubafasha mu gutsimbataza amahoro umwe wese ahaherereye.